Reka nsubire ndabaramutse mwe banywanyi mukurikira imbonesha kure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Imbonesha kure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Hari amakuru ahambaye tugira ngo tubashikirize twabateguriye. Hari umukuru w'inama nshingamateka yakoze bitamenyerewe muri politike y'u Burundi, aho abandi bumira ku biti by'icubahiro niwe wenyine yubahutse guheba ikibanza yari amazemwo imyaka maze abisa umukuru w'umugambwe wiwe yari atahutse mu gihugu inyuma y'imyaka mu buhungiro. Uwo mukuru w'inama nshingamateka ninde yabishije nde? Ibi nibyo twabateguriye tugira ngo tubashikirize. Wowe ico ubusabwa nta kindi ni ukumviriza ibyo twabateguriye amaze ukabiheza. Leonce Ngendakumana yabaye umukuru w'inama nshingamateka kuva ku wa 12/1995 gushika ku wa 25 Mukakaro 1996. Ico gihe inama nshingamateka yarahagaritswe, arasubira arayirongora kuva ku wa 18 Mukakaro 1998. Inama nshingamateka yari isubijweho gushika ku wa 10/2002. Leonce Ngendakumana yavuye mu bukuru bw'inama nshingamateka kugira abise umukuru w'umugambwe Sawanya Frodebo Dr. Jean Minani. Yari ahungutse avuye Dar es Salaam muri Tanzania aho yari amaze imyaka mu buhungiro. Leonce Ngendakumana ninde? Ni ibice yakoze bihambaye bitarigira bikorwa n'undi munyepolitike ngaha mu gihugu c'u Burundi. Leonce Ngendakumana yavutse ku wa 10 Ndamukiza 1958 ku mutumba wa Nyarukeri muri komine Isare mu ntara ya Bujumbura rirare. Yize amashuri mato ku ishuri rya Paruwasi Rushubi, abandanya yisumbuye kuva mu mwaka w'1974 gushika mu mwaka w'1981 kuri College Ririma mu gihugu c'u Rwanda aho yari yarahungiye. Amashuri ya kaminuza yayize kuri Kaminuza y'u Burundi kuva mu mwaka w'1985 gushika mu mwaka w'1990. Aharonkera urupapuro rw'umutsindo lisanse chimique. Inyuma ya kaminuza yarigishije mu gisata ca kaminuza bita ISA kiri Igitega kuva mu mwaka w'1900 gushika mu mwaka w'1903. Leonce Ngendakumana yatanguye politiki akiri muto cane, agifise imyaka 17 gusa niho yamenyana na Melchior Ndadaye na Cyprien Ntaryamira iyo bari bahungiye mu Rwanda, maze barafashanya gushinga umuhari bampere. Mu nyuma bashinga umugambwe ubu mu mwaka w'1979. Aho hari hiyongereyeho Sylvestre Ntibantunganya n'abandi banyeshuri b'abarundi batari bake. Mu ntango y'imyaka ya za 80 bamwe mu banywanyi ba ubu bahisemwo gutahuka mu Burundi kugira babandanirize urugamba rwa politike mu gihugu, muri bo harimwo Leonce Ngendakumana. Mu mwaka w'1986 Melchior Ndadaye na bagenzi we bahavuye bashinga umugambwe Sawanya Frodebo mu Kinyegero. Umugambwe wahavuye wemererwa gukorera icesi kuva mu mwaka w'1992. Leonce Ngendakumana yaraserukiye Frodebo mu ntara ya Gitega, mu nyuma ashingwa kumenyekanisha umugambwe mu ntara ya Bujumbura. Mu mwaka w'1993 Leonce Ngendakumana yatowe kuba umushingamateka w'intara ya Bujumbura. Ico kibanza yakimazemwo imyaka 17. Yagumye ari umushingamateka gushika muri 2010, naho haciyemwo imyaka 2 inama nshingamateka yarahagaritswe. Inyuma y'igandagurwa rya Perezida Ndadaye n'umukuru w'inama nshingamateka Karibwami, Leonce Ngendakumana yaragenywe kuba umunyamabanga mukuru w'imfatakibanza wa Frodebo. Muri Kigarama 1994 muganga Jean Minani yaratowe ngo arongore inama nshingamateka, ariko abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'ico gihe bariyamirije iryo torwa, bituma Frodebo itanga uwundi yitoza muri ico kibanza. Ni gutyo Leonce Ngendakumana yatowe kuba umukuru w'inama nshingamateka ku wa 12/0 umwaka w'1995. Ikibanza yamazemwo imyaka 7 gushika muri 2002, ariko ibiri muri yo inama nshingamateka yari yarahagaritswe.
Mu mugambwe Frodebo Leonce Ngendakumana ni umutegetsi amaze imyaka myinshi cyane mu burongozi bw'umugambwe. Leonce Ngendakumana yabaye umunyamabanga mukuru w'umugambwe kuva mu mwaka w'1993 gushika mu mwaka w'1995 no kuva muri 2000 gushika muri 2005. Yarabaye umukuru w'umugambwe kuva muri 2005 gushika muri 2016. Ubu ni icegera c'umukuru w'umugambwe kuva muri 2016. Leonce Ngendakumana yaritoje mu matora y'umukuru w'igihugu muri 2020. Umunyapolitike arinda cane kandi afise ico yisangije. Bamwe bamutazira bakame kubera bamufata nk'umunyapolitike w'amayeri menshi, amenya kuguma ahagaze mu bihe bigoye cane. Ibintu bitatu biranga Leonce Ngendakumana mu rugamba rwa politiki ni ukurinda kudahindura umurongo w'ivyumviro vyiwe be no kudahahamira ivyubahiro vya politiki. Kenshi mbere yabonetse nk'ushoboye kuganira n'abo batavuga rumwe akaronka uko babana ariko adahinduye ivyiyumviro vyiwe. Leonce Ngendakumana yarerekanye umutima udasanzwe kuganira n'abo badasangiye ivyiyumviro kandi adatakaje ivyiyumviro vyiwe igihe mu mwaka w'1998 ashoboye kumvikana na Perezida Buyoya bashiraho amasezerano yagiriye abarundi batari bake umumaro. Ayo masezerano yatumye igihugu kironka uko gisubira gutwarwa. Inama nshingamateka irasubirwaho, leta y'imfatakibanza ihuriweko n'imigambwe yari mu gihugu ishirwamwo, umukuru w'igihugu agira ivyegera bibiri. Ayo masezerano niyo kandi yatumye ibiganiro vya Arusha bitangura kandi inyishu zatowe Arusha hari nyinshi zisunze ayo masezerano. Aho abandi bagiye mu biganiro nk'ibyo baca bahinduka bakigarurira ubutegetsi basangiye n'uwo baganiriye. Leonce Ngendakumana yagumye ku murongo w'ivyumviro vyiwe. Umugambwe wiwe ashima kuguma awufatanije. Ibyo si ibya bose mu Burundi. Ni nayo mpamvu n'igihe yari umukuru w'inama nshingamateka atigeze yoroherwa kubera atigeze agurwa ngo ate umurongo wiwe, mu gihe hari abandi ba Frodebo bemeye gukorera canke gukoreshwa n'ubutegetsi bw'ico gihe. Muri 2002 Leonce Ngendakumana yaratangaje benshi hageze ko ava mu burongozi bw'inama nshingamateka. Inyuma y'ibiganiro vya Arusha, umukuru w'umugambwe Sahwanya Frodebo Dr Jean Minani yarahungutse. Leonce Ngendakumana yarisabiye ko yoca amusubiza uburongozi bw'inama nshingamateka. Gushiraho Jean Minani mu burongozi bw'inama nshingamateka byarumvikana kuko be na Perezida Buyoya aribo by'ukuri bari bumvikanye amasezerano ya Arusha. Ariko ibyo tumenyereye ku bandi banyepolitike benshi b'abarundi, iyo hageze kuva mu byubahiro baranana, na cane cane iyo ari ibyubahiro batagenwamo n'uwundi muntu uwo ari we wese. Leonce Ngendakumana ubwiwe yarisabiye kuva muri ico cubahiro maze cijamwo umukuru w'umugambwe. Ico we yasabye nuko baca bamusubiza ikibanza yahozemwo c'umunyamabanga mukuru wa Frodebo. Nk'akarorero, igihe Jean Minani asubirijwe mu burongozi bwa Frodebo yaciye ashinga Frodebo nyakuri. Umugambwe yahora arongoye awugaburamwo kabiri. Hari n'abandi igihe babuze ibyo bashaka muri Frodebo bashimye gushinga iyindi migambwe. Abandi nabo bagatambikiza bakaboneka nk'abari muri Frodebo bakongera bakaboneka nk'abishikanye muri CNDD FDD. Leonce Ngendakumana ni umwe mu banyepolitike bahamwe igihe kirekire ariko akaguma ahagaze. Umuntu yafatira hano ku manza za politike zimaze kumushirwako. Hagati y'1996 n'1998 Leonce Ngendakumana yaratumweko kenshi mu butungane ku butegetsi bwa Perezida Buyoya. Yagezwa ko yagize uruhara mu ihonyabwoko ryo mu mwaka w'1993. Nk'uko akunze kubiteraho inkuru ku murango, yari umukuru w'inama nshingamateka, ku mugoroba akaja gusamba nk'uwakoze ihonyabwoko. Aho CNDD-FDD ifatiye ubutegetsi yamusize ko amadosiye abiri amwagiriza ko akorana na Peripehutu
Muri 2011 ubutegetsi bwa Perezida Nkurunziza bwamwigirije ko ari mu bateguye igitero co ku Gatumba ku kirabo Ceza Ramisi. Ico gihe yaratumweko mu butungane yacishijwe nuko mu karere hari umukuru w'igihugu yubashwe yanse kuvyemera. Inyuma yarasubiriye arakurikiranwa n'ubutegetsi bwa Perezida Nkurunziza yagirizwa ko yatyoje ubutegetsi na radiyo Rema FM, aho yaciriwe gupfungwa umwaka wose ariko ntiyigeze afatwa. Ntawuzi iyo baryamitse iyo dosiye. Naho yagumye aterwa ubwoba, Leonce Ngendakumana ntiyigeze arya umunwa, yamye asohora iryo agona. Ivyumviro vya Leonce Ngendakumana biguma mu murongo wa Melchior Ndadaye. Yama yibutsa demokarasi y'ukuri ico arico. Arahagarara cane ku gateka ka muntu n'iterambere ko ari umushinge ukomeye wa demokarasi. Arakunze kwiyamiriza rwose intwaro z'abasirikare, akanerekana ko abasirikare bose batwara kumwe, baba abatwaye kera canke abatwara ubungubu. Ikindi Leonce Ngendakumana ahagararaho cane ni amasezerano yarusha. Yama yerekana ko ata mahoro igihugu kizoronka kitayagarutseko. Ibibazo bikomeye vya politike vyo muri iyi myaka iheze byose Leonce Ngendakumana yarabikoze ko araba mu barwanije amabi no mu bagerageje gutora umuti. Aho twabibutsa ko Leonce Ngendakumana yabaye umukuru w'urunani ADC ikibiri kuva muri 2012 gushika muri 2016. Ari mu biyamirije rwose ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Leonce Ngendakumana arabeshuza rwose abarondera kwambika amoko ibibazo by'iki gihe. Ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza nticarwanijwe n'ubwoko kanaka, ico ni ikinyoma cambaye ubusa. Bibaye byo Leonce Ngendakumana ntiyari kuba imbere muri urwo rugamba, kandi ubuzima bwiwe bwose yarwanije ibyo nyine. Ikindi ubuzima bwa Leonce Ngendakumana butwigisha n'ingene abatwara naho batoba basangiye ubwoko bigenza kumwe iyo hageze gucinyiza umunyagihugu. Ibyo Leonce Ngendakumana yakorewe n'intwaro zitandukanye birasa cane, kandi zose zamuhoye ko atiyumvira kumwe n'abatwara. Abantu nka Leonce Ngendakumana si benshi muri kahise k'u Burundi. Ikibazo gikomeye n'ingene umuntu nk'uyu azosubirirwa. Hari icipfuzo yakunze kuvuga kenshi c'ishuri ya demokarasi. Arakwiriye kuraba abo biyumvira kumwe bagahishinga, maze bagasigira urwaruka ubumenyi n'ubutwari. Arakwiriye kandi kwandika intahe yiwe, maze n'igihe azoba atakiriho ibyo yakoze n'ibyabayemwo bizosigara birigisha abasigaye. Uyu mugabo Leonce Ngendakumana ni umugabo akomeye cane, yakoze byinshi ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ari no mpamvu abarundi batari bake bariko barasaba ko ivyumviro vyiwe byahabwa agaciro muri kino gihe igihugu kirongowe na Ndayishimiye, amaze abarundi batari bake bakongera kugaruka mu gihugu cabo, ndetse n'abari mu gihugu bakabona umwidegemvyo. Gutyo umunyagihugu w'igihugu c'u Burundi akabaho yishimye kandi anezerewe, nubwo biboneka ko muri no minsi intwaro ya CNDD-FDD igaragaza ko ataco izigera imarira abanyagihugu batari bake. Abanywanyi bacu ni ngaha duce dusozerera amakuru twari twabateguriye, twari twashimye kubasangiza intahe Leonce Ngendakumana kugira ngo abarundi batari bake bayikuremwo icigwa kizabafasha kurongora igihugu c'u Burundi, ndetse n'abatari mu barongozi bagire ibyo bamwigiraho ku butwari bwamuranze. Ngaha duce dusozerera amakuru twari twabateguriye. Ico ngusaba wowe nta kindi, niba utaravyonda kuri sabone, aka ni karyo keza ko gupyondaho kugira ngo ko dushijeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa navyo. Ibihe byiza nivyo ndabipfurije.